Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye, iri niteka n'umunezero ntangire byusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ya Isange TV, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero nkingurukire mwese mudukurikira muri mu micungararo ize igihugu cacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kuri mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo muri ijoro, amakuru abagiri wavuga mu bisata bitandukanye haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abagiri wavugwa mu kibano. Reka rero mbakengurukire kandi mbahe ikaze mu makuru yacu yo muri ijoro, akaba rero hari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu Burundi hariko haranugandwa ko Honorable Agathon yahoze aramuswa umugambwe CNL ndetse na Godefroid Niyombare yumvikanye muri coup d'etat yakozwe mu mwaka wa 2015 ikorewe wari perezida w'ico gihe Petero Nkurunziza, kuko boba bariko barashaka kwifadikanya n'imigwi itwaje ibigwanisho nka Red Tabara mu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Nimuje kandi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye we agabisha akavuga ko uzohirahira wese mu kudurumbanya umutekano w'igihugu ngo bitazomworera kandi ngo azomuta ku w'amazi. Nimuje kandi perezida Evariste Ndayishimiye asaba abanyagihugu kujya ku kivi ngo bagasengera igihugu bivanye nuko isaha n'isaha ngo ibara rishobora kugwa. Perezida Ndayishimiye agabisha umwasi w'igihugu wese ngaho yo baherereye ko bitazomworohera kuba ngo yazoshika mu gihugu bivanye nuko ngo abahungu ba perezida Evariste Ndayishimiye ari bo basirikare ngo bahagaze bwuma kandi ngo biteguriye kurwana urugamba urwo ari rwose ngo rwohungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Muje kandi mwisengesho umukuru w'igihugu yamazemwo imisi n'abene igihugu yari yasabye abanyagihugu ndetse na cane abakristo gusengera igihugu c'u Burundi bivanye nuko ngo abasi Burundi ari beshi ijya nino hatandukanye, akabasaba ko rero boja ku kivi bagasengera igihugu c'u Burundi na cane bagatuza iyi mirwi yitwaje ibigwanisho. Honorable Agathon iyo uravye inyifato afise ndetse n'uburyo ashaka guhungabanya umutekano w'igihugu, ucubona yuko ingendo yiwe itari nziza ku mutekano w'igihugu c'u Burundi. Honorable Agathon kandi yagiriza perezida Ndayishimiye ngo ko ari we yatumye iyamburwa umugambwe wa CNL aho waciye uramutswa Nestor Girkwishaka. Gusa kuri ubu ngubu Evariste Ndayishimiye avuga ko uwo ari wese yakwitegurira guhungabanya umutekano w'u Burundi ngo leta y'u Burundi na cane Evariste Ndayishimiye n'abahungu biwe ngo biteguriye kumufata mpiri. Honorable Agathon rero ndetse na Godefroid Niyombare biriko biranuganurwa ko ngo boba bashaka kwifadikanya n'imigwi itwaje ibigwanisho nka Red Tabara ikorera mu manuko bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo mu gushaka mu kudurumbanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Gusa Ndayishimiye akabagabisha ababwira ko ngo Uburundi bwiteguriye kandi ngo buzobasubizayo kandi ngo batazabona aho bamenera. Barundi rero namwe barundi kazi ni muje kukivi musengera igihugu c'u Burundi, mufatanye n'umukuru w'igihugu musenge maze tubandanye tubona amahoro n'umutekano nkuko Imana yabiduhaye. Naho ubutenyereraho mu gihe amashuri yatanguye kuri uyu wa 15 Nyakanga y'umwaka, abagendesha amapikipiki baridogera ibiciro byo kwiyunguruza. Mu gihe ukwiyunguruza kw'ipikipiki uva mu gisagara ca Ngozi uja mu Burengo vyahora ari ku mafaranga 2000 vy'amarundi, ubu bigeze ku mafaranga 3000 vy'amarundi, nayo kuja kuri Lisebuye vyahora ari 5000 vy'amarundi, kuri ubu bigeze ku mafaranga 7000 vy'amarundi ndetse n'umunani, aho rero ngo kw'ipikipiki hapakirwa ko abanyeshuri barenga 2 ndetse ngo n'imizigo yabo. Naho birubo kandi imiduga ngo yo biracyaruko vyari bimeze imisi yaheze, kuva ngo ku gituro c'imiduga yo mu gisagara ca Ngozi uja i Bujumbura muri Hiyasi ngo na amafaranga 25,000 vy'amarundi,
naho muri parabogisi ngo nazo ni hagati y'ibihumbi 30 ndetse na 35 vy'amarundi. Kuva Ingozi uja mu Kirundo ngo canke Imuyinga naho ni amafaranga ibihumbi 20 vy'amarundi. Ariko rero abanyeshuri ngo bahitamwo kwiyunguruza ku mapikipiki kuko ngo abashikana aho bagiye kandi ngo bahakahanyaruka. Baba abo b'imiduga canke amapikipiki basigura ko iryo duga rituruka kwiduga ry'ibiciro vy'ibitoro c'amagendo, aho ndetse ngo bagura ilitiro n'igice ku mafaranga ibihumbi 19 vy'amarundi. Naho umushikiranganji w'indero agabisha abanyeshuri ko abatazokubahiriza amategeko y'ishure bazohanwa hisunzwe amategeko. Ivyo yabivuze kuri uyu wa 15 Nyakanga uyu mwaka kuri Lycée Busiga muri Butanyerera mu gihe yariko yugurura umwaka w'ishure wa 2025-2026. Umushikiranganji w'indero yasabye abanyeshure kurangwa n'indero runtu, indero ndundi iyamye iranga basokuru ndetse n'abasokuruza, bashira imbere ubumwe ndetse n'ibikorwa kuko ngo ari ivyo ngo bizotuma igihugu c'u Burundi gishikira iterambere rirama. Yagize ati musabwe kumvira abarezi banyu, mukurikize amategeko agenga kw'ishure eka ndetse no mu bigo vy'uburaro, mureke kuba abagabo bwigaba, mwemere muhanurwe, mwemere kandi murerwe. Ntituzokwihanganira na gato umunyeshuri azorenga amategeko y'ishure, inyanka kubwirwa ibwirwa nuko amaso atukuye. Yongeye kandi avuga ko ngo bamaze imisi babona abanyeshuri bahanwa bakoze amakosa bagaca baza birukanka mu bushikiranganji ngo bararenganijwe, batangura ngo gutaka ngo batakamba babicishije kuri za mbuga ngurukana makuru, rimwe na rimwe ngo usanga ari ngurukana abinyuma bimaze ngo bibaza ngo nibo babasubiza mw'ishure. Ico mwumenya nuko mu vyo ngo bisunze mu kubarera atari ngo arya amajambo aca kuri izo mbuga, ahubwo ngo ari amategeko y'ishure mubwirizwa kubahiriza. Umushikiranganji w'indero François Habyarimana yaboneyeho ndetse n'akaryo ko kubwira abanyeshuri ko atawundi babwirizwa kwitura atari umurezi wabo, kandi ko uwutozovyubahiriza azohanwa, kanatsinda ngo igiti kigororwa kikiri gito. Naho ngo abigisha bamwe bafise ubumenyi buke mu rurimi rw'igifaransa ngo nivyo bituma abanyeshuri nabo ngo basubira inyuma muri urwo rurimi ndetse ngo no mu bindi vyigwa kuko ngo ari rwo rukoreshwa mu nyigisho. Ivyo biri mu cegeranyo abahinga bo mu bushikiranganji bw'indero batanze nk'uko bimenyeshwa n'umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana aho yari aramutse yugurura icense umwaka w'ishure wa 2025-2026 kw'ishure rya Lycée Busiga riri mu ntara ya Butanyerera kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 15 Nyakanga uyu mwaka. Icivugo c'uno mwaka kivuga kiti dutsimbataze indero n'inyigisho y'akanovera no kunagura ivyigwa ndetse no guteza imbere uburaro mu mashure. Muri ico cegeranyo kandi abahinga bavuga ko umwanya w'ivyigwa ngo wagabanutse na cane ivyigwa vy'indimi mu myaka ya mbere, bigatuma ndetse ngo abanyeshuri bazivanga ndetse ngo haranibonekeza inyigisho zitajanye n'ibihe hamwe ndetse no guhindura inyigisho atabikoresho bihari. Kubw'ibyo kandi ngo hogwizwa ibikoresho mfashanyigisho mu gihe ngo haje indinganizo nshasha y'ivyigwa, hakongerezwa ngo kandi amashure y'uburaro kuko ngo iyo umunyeshure aba mu ndaro aronka umwanya ukwiye wo kwiga ndetse no gusubiramwo neza ivyigwa, akanamenya ngo ndetse no kubana n'abandi bitandukanye na cane n'uwiga ataha ngo kubera ko asamazwa na byinshi ntaronke umwanya ukwiye wo gusubiramwo. Hari uwaduhaye intahe agira ati yapfunzwe kubera kubahiriza ivyo yasabwe n'umukoresha wiwe, yongera kandi yabura ayo yari amaze gukorera.
uwo bakaba bamuhaye izina rya AKA agira ati hari mu mpera z'umwaka wa 2024 Amoseri nayigurisha amafaranga 7,000 kuko ngo wampaye akazi niyo yari yambwiye ndayidandaza ko ariko narabizize n'ubu nkora mu kabare ariko umukoresha wanje bose niwe ambwira ayo ndandaza ko birakwiye ko umuntu yohanirwa ico yakoze. Eka avuga ko yari ngo mu ntara ya ruguru asanzwe akorera mu kabare yahamagawe na mukuru wiwe amubwira ko yomuronkeye akazi i Bujumbura. Iminsi 2 mvuye mu rugo ruguru nyene ntanguye akazi caninjira agasho nagirijwe kurenza ibiciro vy'inzoga. Uyitwahaye izina rya AKA avuga ko atari akabare ngo gakwije neza ku kadirisha. Agira ati haje umugabo ari mu modoka yo mu bwoko bwa Voxi ambaza ayo ngurisha Amoseri ndamwishura ko ari amafaranga 7,000 y'amarundi. Yaciye agenda atamwanya uhaciye haza uwundi ambaza ayo ngurisha ndamwishura ko ari amafaranga 7,000 y'amarundi aca ambwira ngo ndayimuhe. Ahejeje kuyihereza yaciye hamagara abapolisi bambaza aho umukoresha wanje ari basanga urukanywa rwamufashe yaborewe. Aha rero yaciye ababwira ko nkiri mushasha ngo nshobora kuba ntazi ibyo kudandaza ariko naciye ndabereka aho yari yanyandikiye ibiciro basanga nivyo. Hari kuwa gatanu uwo mwanya nyene saa 3 z'ijoro zirenga quelques minutes baciye banjana kupfunga ngo umukoresha azopfunguza bukeye ariko ntiyigeze andekuza. Bukeye kuwa gatandatu haraje umushikirizamanza arabaza ico pfungiwe bamwishura ko uwupfunze atariho ari. Iminsi 2 apfunzwe AKA bavuga ko haje iyindi nyamiramabi OPG amubaza ico apfungiwe asigura ko yumva yararenganijwe ariko ngo amubwira ko yosubira mu kasho kugira ngo bavyige. Naragararije mvuga ko ntasubira kwinjira mu kasho ngo kuko arenganyo. AKA avuga ko yaciye abwira OPG ngo barondere uwumuhaye akazi ko atonguma apfunzwe mu kibanza ciwe. Bamaze gufata umukoresha AKA yahisemwo guheba vyose aja kuraba mukuru wiwe kuko ari we ngo we yari yamurangiye akazi ariko atigeze amenya ko apfunzwe. Ivyo biruko mu gihe kugira urenze igiciro cashinzwe na leta mu Burundi ku bidandazwa vya Bararundi birihirwa amafaranga bivanye n'urugero ushaka kurenza ko maze ukaronka ubwo burenganzira licence d'exploitation mu kigo OBR. Basaba ko uwufise ubwo burenganzira kandi ashira icapa ahabona kugira ngo umuguzi abone amafaranga arenga kuri icyo kinyobwa. Naho abadandaza bose basabwa gukoresha neza imashini isohora inyemezabuguzi canke bugarirwe. Komiseri mukuru w'ikigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR Emmanuel Mbonihankuye kuri wa 15 Nyakanga uyu mwaka yagiriye urugendo mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo hirabire ingene abadandaza bakoresha imashini isohora inyemezabuguzi. Yamenyesheje ko hari abadandaza bayikoresha nabi canke ngo ntibayikoreshe na gato abandi ngo bakandikamwo ibiciro canke ibidandazwa bitari vyo. Yatanze akarorero ko mudandaza kuwadandaje imisima yo mu bwoko bwa Dangote ayigurisha 62,000 by'amafaranga y'amarundi ariko ngo ku mashini akandikamwo ko ayigurisha amafaranga 43,000 by'amarundi. Ngo hari ndetse n'abandi batagira n'iyo mashini. Inyuma y'iryo rusasuma amazu adandaza y'abatubahirije amategeko yaciye yugarwa kandi ngo bazoyugurura ari uko ngo bamaze kwitunganya. Mbonihankuye Emmanuel yasabye abadandaza ndetse n'abaguzi bose kubahiriza itegeko ryo gukoresha imashini isohora fagitire kuko ngo riraba bose. Yamenyesheje kandi ko igihe umuguzi afashwe yaguze ibicuruzwa bitanditswe kuri fagitire
isohowe ngo nako kamashine ahanishwa ibice 20% by'amafaranga yabiguze, naho umudandaza nawe agahanishwa ibice 100% by'ibyo bidandazwa byaguzwe. Umuyobozi mukuru w'ikigo OBR yibukije ko isekeza ryo gukurikirana ibikoresho by'izo mashini ribandanya, kandi ko ikigo ngo arongoye giherutse guha akazi abakozi bashasha 240 kugira ngo bafashe muri ico gikorwa. Mwibuke kandi ko iyo mashini ikorwa amafaranga 1,500,000 by'amarundi, ariko ngo ko uwikeneye ashobora kuyiriha mu bice igihe aje kubisaba muri OBR. Reka tunyarukire mu makuru n'ubundi ajanye n'indero. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yaratanguje umwaka w'ishure wa 2025-2026 kw'ishure rikuru lise Busiga kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 15 Nyakanga uyu mwaka. Mu civugo kigira kiti dutsimbataze indero n'inyigisho by'akanovera no kunagura ivyirwa n'uburaro mu mashure. Uyu mushikiranganje yaratanze impanuro ku barezi aho yavuga ko muri bino bihe ngo igihugu kigezemwo indongozi zimwe zikora akazi uko zishakiye, ngo bakibaza ko akazi barimwo bigiye guhinduka ngo kubera iritunganywa rishasha mu ntwaro ndetse ngo no mu ntara no mu makomine ngo bagakora ibyo bishakiye. Abo akaba yabahanuye ngo kuguma ku kivi kurya bahora ngo ntibaze baracira wa mugani ngo ingero y'umwana ipfa mu madogodoka. Abarezi nabo ngo yabahanuye kutogaba izo baragiye, aho ngo yabamenyesheje ko hagiye gutegurwa itegeko ryo gutuza izo ngeso ku buryo uzobikora atanahamwe azosubira kuronka akazi mu bijanye no kurera canke gushinga ishure ryiwe. Yarakebe kandi abigisha basohora amabanga aba bafatiwe mu nama bita deliberation mu kuyashira mu migwi ya WhatsApp ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi, ngo kwivyo ataho bitandukaniye no kumena ibanga ry'akazi kandi biba ari ku neza y'abanyeshure. Abanyeshuri nabo yarabahanuye ngo ko bokurikiza itegeko ryo kwishure bita règlement scolaire hakirirwa batonze mu bushikiranganje ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi ngo barenganijwe, kuko nyabona bo kubaha ibyo tegeko ndetse n'abarezi babo, kuko ngo aribo bazoba ari indongozi mwayambona kazoza ku Burundi bwifashe 2040 Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060 aribo ngo tubikesha. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana akaba yamenyesheje ko uyu mwaka wa 2025 ushira 2026 uzorangira abanyeshuri bose bo mu gihugu bicaye neza nko kwishure, kandi ko bagiye kongereza amashure ndetse y'uburaro kugira ngo abanyeshuri bige neza. Yanahamagariye kandi abafasha mu gisata c'indero kubafata mu mugongo cyo kimwe ndetse n'abajejwe intwaro kugira ngo iyo migambi ije mu ngiro, nk'uko urongoye umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi mu Burundi François Habyarimana yabishikirije. Ivyo kandi biruko mu gihe ejo kwigerekerezo rya 15 Nyakanga uyu mwaka haribwo umwaka w'ishure watanguye mu gihugu conse, ariko abanyagihugu na cane aho abavyeyi bakaba bidoga ko ibiciro vyaduze
haba mu kwiyunguruza haba ndetse n'ibikoresho by'ishure ku isoko. Bagasaba rero abo vyegwa ngo kwihutira gufata mu minwe ico kibazo bivanye nuko ngo kizoteza inyuma cyangwa se kizosubiza inyuma ibijanye n'indero, bivanye nuko bizotuma abana benshi baheba ishuri bivanye nuko ibikoresho vyazimbye. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twari ko tubashikiriza kuri iyi saha, tube dusozera ngaha tuze gusubira mu makuru araza kubagezweho kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane Himwe Rudende ya Isange TV.